Abarundi barenga ibihumbi 300 barakeneye gufashwa vyihuta kubera ingaruka mbi z'ibiza vyavuye kwihindagurika ry'ibihe. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, terambere rusangi n'umutekano hamwe n'ubuserukizi bw'ishirahamwe mpuzamakungu ni ku ngaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe rifatiye ku kizaere nino. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 16 ndamukiza, aho berekana ko Burundi buri mu bihugu 20 bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibiza ku isi. Muri iryo tangazo umushikiranganji Mariteni Teresa aterakama basanzwe bafasha Burundi mu iterambere gukura amaboko mu mpuzu mu gushigikira leta ya Burundi bimwe biboneka mu guhangana n'ivyo biza. Yamenyesheje ko ibibanza vyegereye ikiyaga Tanganyika atari vyo kubamwo, yongera aburira bene gihugu baba hafi y'ikiyaga bose kwimuka vuba cane kuko ikigo Ijebu camenyesheje ko imvura izobandanya iba nyinshi mu bice vyinshi vy'igihugu. Violette Kakomya aserukira ishirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi yamenyesheje ko uburyo buzokwegeranwa buzofasha kuronderera uburaro abateshejwe izabo n'ihindagurika ry'ibihe. Akaba hamagarira n'andi mashirahamwe mpuzamakungu kudakwega ibirenge mu guterera agacumu k'ubumwe muri iki gihe kitoroshe Burundi buriko buracamo. Mwomenya ko kuva muri Nyakanga mu 2023 gushika kuri uwandwi ndamukiza mu 2024 Abarundi bagera ku 203 n'amajana 944 bakozweko n'ico kiza. Na y'amashuri majana 209 n'ingo 1019 n'amajana 250 zabomowe, na y'amahegitari 40 y'imirima arononekara kubera iyo myuzure.